Uno musi rero turamutse tubandanya ca gikorwa co gushora ku mugaragaro ubutare. Rero twari tumaze iminsi myinshi hafi ukwezi kumwe n'inusu tudashora kubera ko yari intango y'umwaka, ariko ntibisigura ko ikivi tutari dusanzwe tukiriko, ariko turakora kandi tumaze kwegeranya ubutare butari buke. Uno musi rero turamutse dutangura yo gushora mu ntango z'umwaka ubutare bushika amatoni 650, hafi amakamyo ashika 25, harimwo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titani. Muri ico kiringo rero urwaruka rwabandanije rukora amakoperative rwegeranya ubutare. Ubu rero tumaze kwegeranya ubutare hafi nk'uko nabivuze kugira dushore uno munsi amatoni 650, tukaba tuzongera mu ndwi iza gushora kuko dufise n'ubutare buri mu masitoke hafi novuga nti amatoni 60 ya opal, hakaba harimwo jasper bimba mu yindi, hakaba harimwo n'amatoni ashika 60 ya quartz vert. Ayo yose ari ngaho muri stoke tumaze kwegeranya mu bikorwa vy'urwaruka mu bijanye no gucukura ubutare. Hakaba harimwo n'amatoni arenga 100 ya lithium nayo nyene ari muri stoke. Hakaba hariho n'amatoni arenga 20 ya tellurite n'ayandi ashika 150 ya amethyst. Ivyo rero akaba ari ibikorwa bimaze kurangurwa n'amakoperative y'urwaruka turiko turakurikirana. Hakaba hariho ayandi masite hambavu yayo twari dusanzwe twimba hafi amasite 13, twarongereje ayandi masite 48 ariko arimba tubandanya dushikora ubutare butandukanye. Ubwo butare rero nibwo turiko turegeranya kugira ngo twongere tubushore.